tugire amahoro dusangwe amahoro ubutungane n'agatakazi na muntu kuri bose na cyane cyane abana. Munkundire imbere ya byose tubanze dushimire Imana mushobora byose kuya tuzigamye gushika tukaba twashitse kuri no musi turi bazima kandi ikaba yanadushikanye muri kino kibanza tura amahoro. Mufashe muntiza amashi mwese iyo Mana twikengurukire cyane. Murakoze cyane. Turashimiye kandi abarongoye intara ya Ngozi, nyakubahwa amatari w'intara ya Ngozi yaturungikiye intumwa bakaba baduhaye ikaze bakanatwemerera ko runo rubanza rushobora kubera muri no ntara barongoye. Abo nabo mufashe kandi tubakomera amashi. Ariko kandi turashimiye mwebwe mwese mwitavye bino birori by'uyu munsi. Ibyo bitwereka neza yuko murajwe ishinga no gukingira hamwe no kubahiriza agateka k'umwana. Namwe mukaba muzi neza yuko ari we Burundi bw'ejo nk'uko n'abandi bose bagiye barabishikiriza. Uko umwaka utashe rero, umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana wama uhimbazwa mu ntumbero yo kwibuka aho amasezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka k'abana yemezwa n'inama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Hari kw'igerekerezo rya 20 Munyonyo umwaka w'1989. Ibihugu bitari bike byo ku isi ntibyatevye kwemeza ayo masezerano. Uyu munsi rero ino kwigina isabukuru y'imyaka 35 iheze ayo masezerano yemejwe. Igihugu cyacu cy'u Burundi naco nyene cyasigaye inyuma gushira umukono kuri ayo masezerano mu kwezi kwa Gitugutu hari mu mwaka w'1990. Naco gituma kuri no gerekerezo twifatikanya n'ibindi bihugu mu guhimbaza imyaka iba irangiye igihe cyose ayo masezerano yemejwe. Tukaba no munsi nkuko nabivuze duhimbaje ya isabukuru igira 35 ayo masezerano yemejwe. Nakaryo keza ku bihugu ko kwirimbura bikaraba yuko intambwe igezeko mu gukingira agateka k'umwana ishimishije. Ku by'ukuri turashima intambwe tugezeko hano mu Burundi kuva Burundi bwacu bushize umukono ku masezerano mpuzamakungu yubahiriza agateka k'abana mu gukingira umwana mu bisata byose hisunzwe kuraba ko imigwi y'abana canke iriya idakumiriwe muri ibyo bisata. Aha twovuga igisata c'indero, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'ubutungane n'ibindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu. Abanyakubahwa mwese muri hano mwese mu cyubahiro Imana yamuhaye batumire bahire mu ntumbero yo gukinga ihungabana ry'agateka. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje butandukanye yarashizeho amategeko, imigambi hamwe n'inzego zitandukanye bikingira abana. Ariko naho leta yagize utwo twigoro biragaragara ko hakiriho abana bakomeza guhohoterwa mu buryo butandukanye. Ari naco gituma leta iri kumwe nabo basanzwe bafashanya idahengeshanya gutegura no gushira mu ngiro imigambi itandukanye ifise ihangiro yo kuronderera kazoza keza abana n'igihugu biciye mu bikorwa byo kurwanya ihohoterwa
icurwa gufuri na buhoro canke ayandi mabi. Uno mwaka rero uwo munsi mukuru tuwihimbaje ku kivugo kivuga kiti twese hamwe dutuze urudandazwa rw'abana mu Burundi. Kukaba nkako twashimye guhimbaza umunsi dufatiye kuri iki kivugo kuko gihamagarira abantu bose gushira ingufu hamwe kugira urudandazwa rw'abana haba ngaha mu gihugu hagati canke hanze y'igihugu rutuzwe. Mu ntumbero yo gushigikira rya hangiro ry'imbonakazoza leta y'u Burundi yihaye n'igihugu cifashe umwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, duhamagariwe twese kwitaho ineza y'abana mu kubakingira ibyo byose bihungabanya agateka kabo bigatuma badatera imbere mu gukura kwabo haba mu gihagararo canke mu bwenge. Leta y'u Burundi ubwayo ntako itagira kugira abana bose baronswe akaryo ko kuba mu burenganzira bwabo biciye mu bikorwa byo guhimiriza ku bijanye no kurwanya ihohoterwa, gucurwa gufuri na buhoro, ugukumirwa, kutitwararikwa hamwe n'ayandi mabi akorerwa abana. Kukaba nkako leta y'u Burundi yarashizeho amategeko, amapolitiki hamwe n'inzego zikigira abana bose harimo abagendana ubumuga, ba nyamwema, abana bakozweko n'ibiza, abana b'imfuvyi, abana b'impunzi, tutibagiye n'abana bava mu migwi n'imiryango itandukanye ifite amikoro make, aha twovuga nk'abatwa n'abandi, hamwe rero n'iyindi migambi itari mike. Aha twovuga umugambi wo kuvuza ku buntu abana batarakwiza imyaka 5, umugambi wo kwigisha ku buntu abana bose bari mu mashure gushika ku mwaka w'9, ishirwaho ry'amakomite akingira akongera agateza imbere agateka k'abana kuva ku mitumba, mu makomine, mu ntara ndetse no gushika ku rwego rw'igihugu n'ibindi. Abajejwe rero gukingira no guteza imbere agateka k'abana basabwa kwisunga ayo mategeko n'inzego bisanzwe bihari mu gikorwa cabo cyo gukingira no guteza imbere agateka k'abana kugira intambwe irushirizeho kuba nziza, gutyo abana baroranirwe mu mibereho yabo ya misi yose.